Nshuti bagenzi muriko muradukurikirana turabahaye ikaze mu kiganiro intwaro nziza. Ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'igisata kijeje kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro cacu c'uyu munsi twongera kubashikiriza ibijanye n'itegeko inomero 1/5/36 ryo kuwa 16 ntwarante umwaka wa 2023 ritunganya gushasha intara, amakomine, amazone, imitumba hamwe n'amakaritiye bigize igihugu cacu c'u Burundi, aho intara zavuye kuri 18 zija kuri 5, amakomine ava ku 119 aja kuri 42, amazone n'imitumba hamwe n'amakaritiye navyo nyene vyarahindutse. Iryo tegeko ngo rikaba ryabayeho mu ntumbero shasha ya leta mvyeyi, leta nkozi, kugira ngo imirimo yose ikorwa mu gihugu ibe yegereye umwene gihugu. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu ufise ubutore bene intwaro y'intwari urambimbara ntaco no guhangwifurije vyinshi. Mu kiganiro cacu caheruka umuyobozi mukuru ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, Valentin Nahimana yaratwiganiye bikuru biri muri iryo tegeko ritunganya gushasha intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakaritiye yigize igihugu cacu, aho intara zavuye kuri 18 zija kuri 5, amakomine yavuye kuri 119 aja ku 42, amazone ubu akaba ari 451, imitumba nayo ngo yavuye ku 2910 aja ku 3348. Ubu naho uwo muyobozi aratwiganira akarusho kari muri iryo tegeko ritunganya gushasha amakomine, hamwe rero n'ibisata bitandukanye bizoba biri muri komine. Nayo ngo ibikorwa bimwe vyahora bikorerwa mu makomine ngo bigiye gukorerwa mu mazone. Akarusho ka mbere karimo nuko duhereye ku kungene komine itunganije yonyene. Mw'itegeko ryahora twavuga riti ikomine itwagwa n'inama ya komine na musanteri. Numva ko atagwego rumwe twagwa n'abantu babiri. Vyace bituma rero habaho ikibazo mu itunganywa rya komine. Ubu naho mw'itegeko rishasha tuvuga ko komine itwagwa na musanteri, agakontororwa agasuzumwa n'inama ya komine. Mu gifaransa niho bavuga neza, bavuga ingene mu gifaransa bavuga komine est dirigée par l'administrateur communal sous la supervision et le contrôle du conseil communal. Tuvuga yuko musitanteri aratunganya ibikorwa conseil iramuha ibikorwa akora, arabitegura, conseil ikavyemeza ikamuteka kubikora, hanyuma ikaziramu iraraba ko ibikorwa bigenda neza, igihe co kwita contrôle na evaluation. Ibindi bishasha biri muri iryo tegeko ritunganya amakomine gushasha nuko musitanteri ari nibazo bashira mu ngiro imigambi ya komine. Mugihe ari bashira mu ngiro imigambi ya komine, ntiyo bari we ashira mu ngiro yongere ikontorole. Numvise ko kwego wakoze ku ntego zo gukontorora musitanteri, je bituma rero atorwa muri conseil communal kuko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rivuga ko inama ya komine itobura hagati yabo buba musitanteri. No kuvuga rero kugira ngo ntabuje abantu we akora yongere ngo ikontorole, ico gihe atowe kwa musitanteri acitanga ngo asubira kuba uwo muri conseil communal, agaruka iyo avuye mu mabanga yo kwa musitanteri, naho nyene yadakurikiranye n'ivyaha n'ibyo bituma tosubira kuba mu mpamvu ya conseil communal. No kuvuga rero ikindi igishasha nuko musitanteri atazoba ari mu bagize inama komine.
ikindi bishasha nuko muri iri tegeko rishasha ritunganya amakomine musitanteri yahora ko afatwa nk'umufonctionnaire asanzwe wa leta mugabo abandi batowe mu gihugu uhereye no kubatorwa bavuye mu komine nk'abateguye amateka n'akarorero n'abamara bafite amandateri politike na musitanteri rero ubu kubera afise iryo teka aba yaratewe n'abanyagihugu gatoko n'iri tegeko bavuga ko azoba amandateri politike ukungene komine zo bitunganije komine zo bigizwe n'ibisata 11 cyo twita amadepartement ibyo bisata 11 ni bya bisata mu itegeko ridukorera ko abavuga ngo musitanteri niwe arongoye atwara ubuzi bwose muri komine mugabo biravye byari bihendwa abana kubera abo bose nta obligation nta tegeko ribategeka ko baha raporo musitanteri uvuga bo batanga raporo mu bushikiranganji baje bavamo habaye ico ingorane musitanteri idakora ko mu bushikiranganji baje bavamo hari ikibazo ubu rero bazora abakozi ba komine ibyo barangura byose bizoca muri komine bategura imigambi amahera azokoresha yose azoca muri komine ikindi nuko mu gutunganya musitanteri muri kabine mu byo kwa musitanteri itegura mu abafasha harimo abakonseye batatu ujejwe kumenyesha amakuru gutanga amakuru n'imigenderanire akabamo n'ujejwe gutunganya by'ubutungane nibo bose hamwe rero n'abakonseye batatu agacagira kandi na nico twise serire ijejwe audit control ni kuvuga n'urwego ruzomufasha gukurikirana abahinga bariko baramufasha ingene imigambi ya komine igatunganywa n'ubutunzi bwa komine buriko burakoreshwa batari control yo hanze ikora inspection ya leta département des finances canke inspection générale de l'État itaraza nuko iwe muri komine yiwe azoka amaze kuba inspection ikindi naco rero nuko mu tunganya rishasha hagiyeho inzego nshasha muri zone yarose ingufu zikomeye gusumba kugira ngo ishobore gufasha ababene igihugu cyo barondeye ntibaje kukironka kure kuvuga bya bintu byinshi byose bahora barondera muri komine abanyagihugu bazobirondera muri zone kandi chef de zone azafise abafasha n'uwo twise abakonseye n'abatekinisiye afise abakonseye batatu akongera akagira n'abahinga muri bijya cyashanye igihugu bakorera ibintu by'ubuzima uburimyi ubworozi abagara y'abantu indero abo rero tubagizeyo n'abandi twita abahinga bakurikirana abanyagihugu b'isi yose mu mirimo yabo ibyo rero byose uko murabyumva nuko komine mu mahera izo biriko irakoresha kugira bishoboke nuko ari amahera azoba muri leta kuko leta ibyo byose niyo yahora ishiramo amahera ni ukuvuga rero leta ibyo yahora ikora ibihereje komine muri ico gihe rero iyo bitanze bicitangana n'uburyo yahora ikoresha ubwo kugira ngo bya bintu komine nayo izoshobore kubikora neza komine itahora ibikora ko dukeneye bitera ko ibyo bakora bagiye kujyagihugu bitera imbere n'ibitera bisubira inyuma ubwo buryo nabwo leta rero yahora itanga uzoca bugenda mu makomine kugira gukora bya bintu bikahora gukora ni ukuvuga yuko mu migambi leta icitegerezwa guhereza abakozi amakomine n'intara ubwico twita mise à disposition hariho n'abandi twita itanga comme transfert donc des techniciens hariho abagenda pour des questions techniques ico kibazo giheze ca technique baheza bagasubira dans le ministère d'origine hakaba naho tuvuga ko bari mise à disposition no kuvuga yuko iri aguma akurikirana no gushikirana n'igihugu ariko akorera hehe muri komine ni ukuvuga muhava mumbaza yacu none ko mwavuze mu itegeko ritunganya amakomine uruhara rw'intara uruhara rw'intara rurakomeye cyane muravye ngene ibyo ritunganije ni ukuvuga yuko intara nini na buramatari rero ategerezwa kuronka abakozi kugira ngo bafashe gukurikirana ibikorwa byo mu biko bibera mu makomine ni ukuvuga rero iyo hacaba ico twita mu makomine twita decentralisation mu ntara ico twita deconcentration ni ukuvuga yuko hariho abakozi bava mu gihugu ku rwego rw'ubushikiranganji baza mu ntara ni ukuvuga rero leta icyo ibijejwe babandi baserukira leta ni elaboration de politique
de programme hanyuma ni gutegura imigambi ya leta iba mu kigufu canke kirekire. Babandi nabo rero bavuye muri leta bari mu ntara nabo gukurikirana ko ya migambi abakomine les politiques sectorielles bariko bazishira mu ngiro neza, bagaheza bakaraba bakagira ico bitaye evaluation de la qualité, kuraba yuko bariko bakurikiza imigambi ya leta bayikurikije politike ya leta, bakagira evaluation hanyuma bakaraba ico bita norme yuko bakurikiza amategeko, hanyuma rero kugira ngo igihugu kigume cose kiriko kigenda neza. Uruhara rw'intara rero ntangere uvugana buri amatari ategeka ko afise abakozi bakomeye kandi benshi bamufasha gukurikira igisata kimwe kimwe muri bya bisata byose biriko biragurirwa mu makomine. Mbega ni kubera iki habaye iyi mpinduka yo gutunganya gushasha intara n'amakomine? Nibiki vyisunzwe mu gutunganya iryo tegeko? Dukurikirane kandi umuyobozi ajejwe igisata c'intwaro yo hagati mu gihugu. Mbere ni kubera iki mwagabanije intara iyo hinduka mwarize kubera iki? Ubwa mbere nuko muravye intara twari dufise intara 18. Muravye igihugu cacu nyene kingana ku ntara 18, ubwa mbere umutsiko ku gihugu desharge kuri leta, hanyuma ikindi naco kuyitunganya neza ni kugira ngo iyo ntara dushobore kugira ikomine canke amakomine 119 n'umuzigo. Tukuvuga yuko rero kugira dushobore kugira des communes viables ni nkuko bombaza muti mwishimikije iki mu gutunganya itegeko rishasha. Aha ibyo twisunze ni byinshi, bwa mbere twarisunze komine zegeranye canke intara zegeranye, hanyuma twarisunze imigenzo y'abarundi. Ni ukuvuga yuko ico twita region naturelle abantu basanga imigenzo n'imibereho. Ikindi twarisunga ico twita demografi, donc abenegihugu baba abantu, hanyuma n'imbibe zisanzwe zihari, inzuzi, amabarabara, imisozi, imibande. Vuze twisuza abanyagihugu uko bangana, ni ukugira ngo mwazi ko nk'akarorero nko muri politiki iyo ariko turabongira mu rwego ntara iyo bariko barakora abashinga amateka, intara ironka abashinga amateka afatiye ku gitigiri c'abanyagihugu bahari. Ni ukuvuga rero wihenze gato wocugira ico twita deséquilibre politique mu gihugu, gasanga nk'intara imwe yatwaye abashinga amateka bose. Ivyo navyo ntivyoba ari vyiza. Nico gituma rero twafatiye ku bintu vyinshi: ubutunzi, abanyagihugu, imibereho n'ibindi, kugira ikomine nk'akarorero nzegeranye iyifise n'idafise zishobore kugira. Ko hariho amakomine gushika no munsi twita tukagura komine non viable financièrement, uvuga amakomine adafise uburyo bukwiye bwo kwibeshaho no gushobora gutunganiriza abenegihugu mu byo bakeneye, mu byo komine ateza kuri abenegihugu idashobora kuronka uburyo. Uravye ku maraporo yabo ukagenzura amakomine usanga ico bita uko mu mahera komine ibiri ifise hariho itoza irayatoza bagakoresha ico bita fonctionnement, hanyuma iharo bakoyemo fonctionnement bakadegera ico bita investissement, imigambi yo gukora imigambi y'abenegihugu, ariko komine rero idashobora kuronkamwo amahera yo gukora imigambi y'abenegihugu. Uyu mugambi yo kugabanya intara n'amakomine ni mu ntumbero yo kwishura kuri ivyo bibazo kugira tugire des communes viables zishobora kutunganiza neza abanyagihugu. Nk'uko twari twabibamenyesheje mu ntango y'iki kiganiro, iryo tegeko ritunganya gushasha intara, amakomine, amazone n'imitumba ryabayeho mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Umuyobozi ajejwe igisata co kwegereza ubutegetsi abenegihugu mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, Ntabofise Dative yarasiguye carico kwegereza ubutegetsi abenegihugu. None kwegereza abenegihugu ubutegetsi tuvyumva kuki n'ibiki bimeze gute? Kwegereza abenegihugu ubutegetsi ni guha ubushobozi amakomine yahawe ububasha bwo kuba agace k'igihugu kegereye abenegihugu. Rero ako gace k'igihugu kegera abenegihugu niko gahawe imbaraga n'igihugu kugira ngo gashobore gukora ivyo leta yokoze katayirengeye, mugabo kakabikora hariya hasi kugira umwenegihugu bimushikire atiriwe aragenda kuzorondera
iyo hariya iyo ingingo zifatirwa hejuru mugabo bikamushikira hasi bikozwe n'ako gace k'igihugu kari kabegereye ariko twise komine rero niyo yahawe rero ubwo bushobozi. Muri ubwo bushobozi rero baciye bayiha ubwa mbere ubwigenge ni ukuvuga gushobora gukora imirimo ataba biriwe baraja kuraba mu maso uburyo babwironderera ukuntu bakora babitunganya bonyene. Ikomine rero muri iyi myaka murabizi ihari itwawe na musitanteri ariko kandi irafise inama mpanuzwajambo ya komine. Iyo nama mpanuzwajambo ya komine niyo ifashe mu ntoki imirimo yose ikorerwa umwenegihugu. Ukwegereza rero abenegihugu ubutegetsi ni ukubegereza abo bantu bashobora kubafasha. Ubwa mbere nimba ari byo bakeneye byihuta bikabashikira n'ingoga. Ubwa kabiri nimba mu iterambere bategerezwa kugira icyo bakoze bikabera aho hasi nyene mu ikomine, bikabera hajya mu ikomine. Umwenegihugu igihe ashaka kwiteza imbere ntarinde kuzofata urugendo ngo aje kubaza kure, kandi hariho umuntu yoba mwegereye ashobora kumuha intumbero y'iterambere. Hanyuma ikindi bifasha ko abenegihugu bonyene ubwabo bitunganiriza iterambere iwabo. Ni ukuvuga mu gutegura imigambi y'iterambere bikogwa ari uko umwenegihugu wenyene atanze iciyumviro ciwe. Muramwumva iyo bavuze ngo PCDC mu gifaransa bavuga plan communal de développement communautaire. Ico gikorwa, ico gitabo bita PCDC kirimo imigambi ya komine. Iyo migambi ya komine itegurwa n'abenegihugu bonyene ubwabo. Muti gute? Ni ukuvuga baragenda bakabaza umwenegihugu aho batumbereye bakamubaza mbega ibikenewe kugira mutere imbere n'ibiki, ibyo mubona bibuze iwanyu n'ibiki. Gutyo umwenegihugu agatanga ibikenewe, bagaca banaraba uburyo bw'uko ibyo bintu bakeneye bishoboka yuko biboneka. Uburyo bw'amahera, uburyo bw'ibikoresho, uburyo bw'abantu. Hariho abantu babishoboye, hariho ibikoresho bikwiye, hariho uburyo bw'amafaranga, nimba ari bizobuva mu mafaranga burakwiye kugira ngo dushobore gufasha abo benegihugu. Ibyo byose bice bitegurirwa mu komine. Ni ukuvuga ko rero umwenegihugu ico gihe ico aba yifuza haba mu iterambere haba mu bikorwa vyiwe vya misi yose. Murazi yuko umwenegihugu hari ivyo abakeneye nka za mpapuro ndangatongo, za mpapuro ndanga ivuka ry'umwana, za mpapuro ndanga ababubakanye, ziriya zose baba bazikeneye. Iyo bazikeneye rero ico gihe biroroha yuko bazikura hafi aho kuja kuzirondera kure. Rero uko kwegereza abenegihugu ni uguha inguvu rero ayo makomine ku buryo ashobora kwitunganiza ivyabo. Muri ico gihe babaha ububasha, ubushobozi ukubikora, bakabaha uburyo bw'amafaranga kugira ngo bashobore gukora ibyo byose bitabagoye, bakongera bakabaha n'abakozi babishoboye kugira ngo bashobore gutunganya ibyo byose. Rero kwegereza abenegihugu nico bisigura, nuko umwenegihugu yegerwa n'ibikorwa yategerezwa kurangura bikava iwe kandi bikagaruka iwe bivanye n'uko abariko barabimufasha bamwegereye bari hafi yiwe. Mbega iryo tegeko ritunganya gushasha intara n'amakomine bamwe n'abandi baryakiriye gute? Nakahe kamaro rizogira ku benegihugu? Warishikiye mu ntara ya Bujumbura neza na neza muri komine ya Kabezi, umuhanuzi wa musitanteri twahasanze yaratuyagiye uko bakiriye iryo tegeko ndetse n'akarusho ku benegihugu basanzwe barongoye.
kubijanye n'itegeko risubiramwo intara n'amakomine, twebwe muri no komine yacu ya Kabezi nk'abajejwe intwaro twaryakiriye neza kuko ubwa mbere rifasha abenegihugu kubegereza ubutegetsi, kubegereza indongozi. Ishatumye kandi turyakira neza, komine yacu igizwe n'imitumba 12. Iyo mitumba 12 ikaba iri mu mazone 3. Rero ugiye kuraba yuko ukuntu hatunganijwe, hariho imitumba canke amazone usanga ari kure cyane yahegereye umugwa mukuru wa komine. Ugasanga rero abenegihugu bariko bava kuri iyo mitumba barondera ibintu mu komine, barafata umwanya utari muto, barafata urugendo rutari ruto. Mu gihe rero habayeho itegeko ryo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, twasiye dusanga yuko abenegihugu bazokoroherwa cyane, kuko bya bintu byinshi barondera mu komine bazashobora bironderera muri ya mazone asanzwe abegereye, gutyo usanga bakoresheje umwanya muto no kuruha batarushe. Kanatsinda twebwe muri no komine nta bishasha byabayeho, kuko komine yari igizwe n'amazone 3 kandi n'ubu amazone yagumye ari 3. Nta cyahindutse, imitumba ni yayindi, amazone ni yayindi. By'ukuri twebwe abenegihugu bizobafasha cyane. Inyuma yaho warishikiye ahasanzwe hakorera igisata ndangamuntu muri komine ya Kabezi. Abasanzwe bakorera muri ico gisata baratuyagiye uko basanzwe batunganiriza abenegihugu babitura mu ntumbero yo kubaronsa impapuro zitandukanye baba bifuza. Abenegihugu baje kutwitura tubatunganiriza mu bintu babaje gusaba, ahanini muri etat civil. Abatwitura n'abaje kwandikisha abana, n'abaje gufutisha abo bitavye Imana, abaje kurondera indangamuntu, n'abaje kurondera izindi mpapuro zitandukanye zirondererwa mu biro ndangamuntu. Abo nabo turaheza tukabakira bivanye n'ico umwe wese aje kurondera, hanyuma tukabarungika ko boja kuriha muri COPEC uko ne ya komine, hama bagaheza bakaza tukabakorera izo mpapuro. Ubwa mbere mu gitondo imbere yuko twakira bene gihugu turabaza tukabasigurira akamaro ka kimwe mu bintu mu bikorwa tubakorera ngaha, haba kwandikisha abana canke gufutisha abitavye Imana. Turaheza rero tukabaza tukabasigurira akamaro, tweje kubasigurira akamaro bija tubona kubakira, umwe wese tukamwakira bivanye n'ivyo ashaka. Eka na bamwe mu bene gihugu twayazi muri iyo komine ya Kabezi baratuyagiye uko batunganirizwa muri ico gisata, bakaba banashima niyo ntunganyo shasha y'amakomine ko bizotuma urugendo bahora bafata rugabanuka. Ariko no kure nkuko yakivuze ndamwunganiye prema ko yakivuze ni kujya nyine barkwakira neza, bakatubaza ibitugenza ari kurondera impapuro kumbe ndangamuntu, tukakumaza bakaturunga bikope tukariha, hanyuma tukagaruka ino tukabitura ibibazo dufise kugira izo ndangamuntu bazituronse. Ku bijanye na kino gisata cyo muri etat civile, iyo tuje kubitura baratwitwararika cyane kandi bakadutunganiriza. Baratwitwararika bakadutunganiriza mu kibazo tuba dufise, tukataha ari amakenga dufise cyangwa ibibazo dufise biheze. Amakuru bijanye n'ibyo kugabanya intara nabyo twe tubona nta kibazo na kimwe n'umutekano. Bivuga ko gusa turashima ko ngene igihugu gitunganijwe n'ingene babitunganije. Akamaro tubona hano, baratwakira neza, bakatwitwararika mu bibazo tuba dufise, ndetse n'ibindi bibazo tuba dufise byose bikenerwa kuronderwa hano baradutunganiriza atakibazo na kimwe, ataco batwatse mu butungane ntangere. Ukuntu bizoba bimeze neza, hariho benshi tuva kure y'iyi komine, tukaba tuva yani nko mu misozi ya cyane, ariko mu gihe boba babishize ku mazone twegereye biradufasha cyane, ni avantage nini, bituma natwe tworoherwa mu rugendo tuba dufise. Tuti bagenzi mwariko murakurikirana iki kiganiro, aha niho kigarukiye naho ubutaha. Senga gisangi riva kumana, kamwa mata n'ubuki,
warahajura henagurwa mpore ndiwatemvye iyakuremye nikuzigame nduzorwe mwisanganya